Amahoro ya Kristo n'abaganze inshuti bagenzi abajyango bishengera shofa Cape Town. Nitwa Nduwimana Ephraim, nsanzwe ndi umurongozi mu ishengero shofa Cape Town. Mfasha aka kanya kugira ngo mbamenyeshe yuko tugiye kwimura ibikorwa by'ishengero tuvuye mu kibanza aho twahora dukorera Cape Town City, twimukiye mu kibanza ca Bellville ku nimero 12 Dirkie Kempenville. No tugiye kwimurira ibikorwa byacu bya Sunday n'ibyo hagati mu ndwi. Ubwo rero tukamenyesha inshuti abakunzi b'ishengero ryacu n'abanyeshengero muri rusangi ko kuva kuri uyu wa Mungu itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka nyene 2026 tuzaba dutanguye service ya mbere muri iki kibanza ca Bellville. Turabatumiye kuza kwifatanya natwe, turatumiye abashitsi mwahora mutugendera ngo mugaruke, turatumiye kandi n'abandi mwifuza kwifatanya natwe ngo muze mwirabire hanyuma mubone ibyiza shofa ibafitiye. Dufitiye ibyiza byinshi bidufasha gukura mu kumenya Imana no mu kuyikorera no mu kuyikunda. Turafise Bible School, inyigisho za Bibiliya zuguriye kumenyeshengero wari we wese yumva yifuza kumenya Imana. Turafise ama small group aduhuza kugira ngo dukure nk'umuryango, dusangirira hamwe twigishanye ijambo ry'Imana kugira ngo dushobore gufatana mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Turakora amasengesho n'ibindi bikorwa byinshi biteguwe n'inyigisho nyinshi zitandukanye. Turakora worship idasanzwe. Ubwo rero abifuza kumenya ibyiza byinshi bya shofa muhawe kaze, hari n'ibindi birenze ku byo mvuze muzohibonera. Ndangije ndabipfuriza amahoro ya Kristo ngo abaganze abasangaho muri hose n'imiryango yanyu, naho kuwa Mungu Yesu abaho umugisha.